Gusa turifuza ko ufata umwana umwe mu bana bangahe Gitega ukamwereka ukuntu bahora ubikora ndetse ukamuha ubumenyi buhagije kugira ngo mudu yaragabanutse bro. Yapya ndafise abantu tuko turabikorana hari abanyegereye turatangura gukorana sinzi ko nimba hatari ico bitwaye no bavuga amazina nangorane no kuri ahubwo nivyo vyiza. What's up my people? Ni Sanisa TV nkuko mwabibonye umugaragu wanyu aracari CC Hit Promoter. Naco tuzobakorera kugira ngo tubandanye tubaha umunezero utagabanije kuri no mbonesha kure yanyu. Reka tubibutse ko mwogira subscribe mwebwe mutarabikora kugira ngo tubandanye tuba kumwe 5 kuri 5 ariko kandi mutume na channel yanyu ataco itabakorera ibandanya ikora umuti nkuko biba bitegekanijwe. Nuko turi kumwe no mu DJ yamenyekanye cyane mu gisagara ca Gitega yabakoreye ibitari bike no kuri ndakwibutse yuko kumubura mu gisagara ca Gitega vyababaje abatari bake ariko ryari terambere giwe. Nuko vyategereza kugenda uko kugira ngo abandanya ateri indi ntambwe yitwa DJ Fernando. Yap DJ Fernando the best. The best? Yap. Janeri ndizina ngira ngo rishasha. Le meilleur nakanu ko buhizi nyako. Asante sana. DJ Fernando. Kuva uvuye mu gisagara ca Gitega ntetucumva umuziki uryoshe nka wa wundi wa kera wawe. Barabanyandikira abantu benshi bakabimbwira ariko nanje vyabaye ngombwa ko mva Igitega nsimbire ahantu hegeye imbere cyane mu bijanye no gutera imbere ku muziki wanje kugira ndabe nanje ko notera indi ntambwe ndazi namwe mwari kwifuza ko nguma ntatera imbere. Ego gusa turifuza ko ufata umwana umwe mu bana bangahe Gitega ukamwereka ukuntu bahora ubikora ndetse ukamuha ubumenyi buhagije kugira ngo mudu yaragabanutse bro. Yapya ndafise abantu tuko turabikorana hari abanyegereye turatangura gukorana sinzi ko nimba hatari ico bitwaye no bavuga amazina nangorane no kuri ahubwo nivyo vyiza. Okay en fait hariho DJ Stana hariho DJ Kajya hariho na DJ Gomez abo nabo tumaze kuvugana rimwe turacishamo gato iyo bise tukaronka kanya tukabonana hamwe na DJ Johnny Pro turamaze kwivugana ko hariho nabandi benshi nashaka kwibuka kandi abo bose narabibemereye kuko ndakeneye neza ko pawana nifise ngaho Gitega itazimangana ngo nuko nagiye abwo bize bigumeho kugira n'undi muntu azoza akumva ni nakari karavuza azabaze Igitega kwera ki bose bavuza neza hama binyitirwe bavuga ati burya bajya n'abanyeshuri ba Fernando. Yes, nanje bizonera iteka. Asante sana. Uvuye ngaho Igitega harakaririmbo wari wakoze wakoranye na ba Dino n'abandi turaborewe. Yes sir. Ariko rero twe dusanzwe tukomenyereye cyane mu kuririmba twe tukomenyereye mu bintu by'ubu DJ ushitse hari Bujumbura ucu dukubita surprise. We love music. We love music forever. Yo novuga ko Imana yarampezagije ingabirano zitandukanye harimo no kuririmba sinzi ko mvana kajwi ko kagiye kubera ama repetition menshi. No munsi urakora akantu hajya canke uracanga imiziki gusa? No munsi ni gucanga imiziki gusa. Ama narashitse Bujumbura Gusto dusanzwe turirimbana twari twamenyanye ni Gitega ava tumaze kumenyana turiyumvira ko twogira umugwi turawugira ariko kubera we yaraciga biza biragorana kubonana acamanuka kwiga Bujumbura ce turaburana gatoyi bice bituma ya ntuze twihaye tutayishikako tudashobora gusohora indirimbo mugabo twari twaranditse twifuza natwe kuja muri studio tugakora. Uriya mutipe wo muri We Love Music nonga Gitega? Gusto nonga Gitega ajya hakujya gato mu Masenga. Ikarera mengo ikarera yego. Urumva ko ari amafi. Yaratamvye no muri Tibaland n'umupeti yakuriye nganye ni Gitega benshi baramuzi cyane. Ego. None uriya mupeti kugira muhure munahoza ingabirano kuko umuntu nashobora gutandukanya neza umva muvyinjiramwo kumwe kandi mukabikora neza cyane vyagenze gute mwariganye cyane mwamenyaniye mubiki mwahuriye mubiki mwahuye gute? Musanzwe Gusto yari umugenzi wa Dino nawe twarakorana muri karaoke rero yaraza kumuraba kenshi entreta akabakunda ukuntu ndirimba muri karaoke no kuntu mvuza tuza turamenya nuko nyene haje umugenzi wawe niwe mugenzi wawe turaba abagenzi turavugana musanzwe n'ikiyumviro twagize cyo kugira umugwi twari kuba batatu jewe na Alex Dino hamwe no Gusto muga kubera ukuntu twagiye turaburana bamwe batwagwa no buzima nivyakunze ko tubandanya turi batatu
kubera ava twakoranye indirimbo na Dino wenyene ujya turavugana nawe nyene turifuza ko twomushiramo biraba mugani twakora turaburana cyo dusubira guhura kandi na Gusto. Uravye aho We Love Music igeze ubu hamwe Dino bavuga ati ubu nenda manutse mwomuha ikaze nyene nkuko mwari mwavyumviriye gushinga umugwi muri hamwe atakirinze gusabwa. Novuga ati ubu ibintu byaramaze gufata inzira byo bigoye cyane kubera ubu turamaze kuronga n'abadufasha kandi abadufasha bazi ko turi babiri umva kugira hinjire mu wundi byo saba ko tubanza kugira ikiyago nabo badufasha kugira babitahure. Nimba atari bangamwe tubwira ababafasha bari. Yep. Ni Grand Pictures irongowe na Landry SB. Ego lebo ikora ama video isanzwe imenyekanye cyane mu gisagara cya Bujumbura. Ego. Yes, asante sana. Niyo mpamvu rero tubona amasanamu abasa neza cyane. Ego nakatagira vraiment aritanga kandi respect sana. Arakarere mu muheruka gushira hamwe kitwa Fresh. Ego Fresh. Mugambo numengo watubwiye ko urushe n'amarepetition. Ndarushe vraiment munyihanganira. Nakantu na gato yibona wo trying. Oya vraiment. Ndarushe cyane. Bo birumvikana. Nibaza ko wewe uri kuradukurikira urumva kajwi ka Fernando ko karimwe amaparasite urumva cumwihanganira. Kariya karirimbo kamaze igihe kitari kinini. Ugerageje kuraba n'izindi ndirimbo mwagiye murakora muri We Love Music ubona abantu bariko bakakira gute? Gandirimbo mbere novuga ni gitangaza kuri jewe kuko ukuntu uravye no ku ma réseaux sociaux ukuntu iri kiraduga biratandukanye cyane na zijya zindi kuko yo iri kiraduga ku muvuduko udasanzwe kandi no mu quartier mu maboîte hano mu bubare iravuzwa cyane gusumba zijya za mbere bisigura ko abantu batanguye kutumenya buke buke tutabataye hasi novuga niyo mvugo nokoresha ikijene bararyoherewe n'ibikorwa byacu bwa mbere ariko abantu kuntu bameze baca bavuga bati oya ngira batomboje reka tuzoraba maze kuraba rimwe kabiri gatatu ubukumbure bashobora kuba bavuga ati baba peti nivyo reka rero natwe tuzivuza indirimbo zabo niyo mpamvu mbona ikiravuzwa cyane kandi ndabishima vraiment. Ego ayesa kumbure ngira ngo baravyumva ariko nta gikorwa gishasha muri We Love Music two kwitega vuba. Ego vuba cyane turinjira muri studio tubaye ikindi gikorwa kimeze neza kandi turizeye ko muzocakira neza cyane. Yes, muramaze gukora ama concert antuka ya We Love Music. Oya bamaze kutwemvita muri concert imwe gusa niturakora concert yiwacu ku giti cyacu. Ego murabitegekanya? Turabitegekanya turifuza ko uyu mwaka utohera tutagize igiteramo ciwacu. Ego kubisanzwe iyo umuntu yifuza kugura imodoka aratagetinga ati je nzogura Wish canzogura Arion canzogura iyi nibaza ko n'umuririmbyi yari karavuga ati je shaka gukora igiteramo avuga ati ibyo ari byo byose nkoreye mu ntare y'icyanka ha canke hehe mbona ariho nohera we wifuza ko igiteramo cawe cambere cobera he? Je kuvyifuzo vyanje nka Fernando management ite influence. Ego kuvyifuzo vy'iwanje nifuza cyane ko nohera mu ntara yacu Igitega byo nanezera ndiko mpereye guha umunezero abantu twakuranye abantu bo muhira banzi nanje ndabazi byo nezera cyane imbere yuko nja ku bandi bantu twamenyanye bisanzwe kurutaho navuki. Ego ayesa nuko reka rero Fernando kumbure tukureke ubandanye imyiteguro kuko mu mwanya mugira muturite hariya ku Ngoma Bar. Ego ariko imbere yuko tugusezera agasunika rugi cambo turaho wotubwirira bariko baradukurikirana kuri YouTube kuri channel yacu ya Sanisa TV ni nkaka yo nimwibagire kugira subscribe kuri channel ya Sanisa TV mubandanye mushigikira cyane like share comment kugira tubandanye dutera imbere na cyane Igitega iwacu. Asante sana Fernando. Asante sana Sisi.